Kuwa gatanu itariki 8 Nyakanga uno mwaka umurwi w'abakinyi b'umupira w'amaguru b'insamirizi Mboneshakure Buntu bakinye urukino rwa kivandimwe n'umurwi w'abaganga b'Ibitaro Natwe Turashoboye vy'i Karusi. Urwo rukino rubereye ijisho rwakiniwe kuri stade Vyegwa vy'Imana muri komine Mwumba intara ya Ngozi, rwarangiye imirwi yompi inganije ibitsindo bibiri ku bindi. Ku ruhande rw'abamenyeshamakuru, igitsindo ca mbere catsinzwe na Artire Bizindavyi, ica kabiri gitsindwa na Rajabu. Ku ruhande rw'abaganga, igitsindo ca mbere catsinzwe na Dr Ndoricimpagi, ica kabiri gitsindwa na Ndayishimye Jean Claude. Umuyobozi w'ibitaro Natwe Turashoboye aratubwira intumbero nyamukuru y'urwo rukino. Hanini kwari gushiraho ubucuti, novuga hagati y'abanyamyuga babiri batandukanye, abaganga n'abamenyeshamakuru, kugira ngo turabe ko twotangura ubwo bucuti, kandi nivyo vyabaye. N'urukundo rero hanini n'ubumwe, kandi byagaragaye no mu kibuga. Umuzo wacu ngaha kiri muri bimwe nyamukuru twashaka kugaragaza ko ubutumwa twagomba gutanga ko mu mirimo ya misi yose twege dusaba abantu hambavu yo gufata imiti yuko bo kwinonora, haro nabo dusaba kwinonora wanashaka iyo bikiri hagufi kugira ngo bakinge. Rero uno munsi twerekanye ko twe nk'abaganga sport tuyishira imbere cyane, duhirirwa tuyishije. Rero dusanga namwe abamenyeshamakuru mwafashe ya mbere. Umuyobozi mukuru w'insamirizi Mboneshakure Buntu ati urukino rwagenze neza cyane, abakinyi bakina barondera gukomeza ubucuti hagati yabo. Arongera kandi ati inkino mwenizi zirafise ico zungura mu kibano, mbese no mwiterambere ry'igihugu. Urukino twarubonye neza cyane, uravye ingene bakina nk'abavukana nyene, no kuri rwa rukino ruteye igomwe. Wabona yuko na cyane ko rwa rukino rwa kivandimwe, wabona yuko bose bakina by'ukuri bafise intumbero yuko bakomeza ubucuti hagati yabo. Nico bigaragaza yuko abantu bashobora kuhigira ko umuvukano ari ikintu gikomeye cyane. Abantu bashobora kuhigira yuko guhura abantu mu butandukane bwabo ari kimwe ari umushinge w'iterambere ry'igihugu. Kuko aha ndakubwije ukuri, abaje bavi Karusi bakoresheje igitoro, none bagiye kuri station bakabashorera, kandi bace no mu restaurant barivuna inzara. Ujya umuntu adandaza nawe yashoboye kudandaza kubera bace ngaha. No kuvuga rero usanga bifise inyungu mu buryo butandukanye. Igikurikira naco kubera bagiye baravuga urukino rw'iko ruragenda, hariho umuntu atarazi ko zijya ndwara zose bavura mu bijya bitaro zishoboka. Ntihabuze n'umuntu wanashaka yoba ari kategura kurondera itike y'indege ngo agende i Nairobi canke muri Ethiopia canke mu Buhinde, ariko acavuga atereka mbangire gatoyi manze nsimbire i Karusi. Umuyobozi mukuru w'insamirizi Mboneshakure Buntu yashimiye cyane umurwi w'abaganga wabagendeye, akaba yamenyesheje ko hagiye gutegurwa urukino rwo gusubiriza ruzobera mu ntara ya Karusi.